Pour le moment, ubu ndi single. Uwo muntu Digne Delicia ni CEO wa Isoko TV. Ego. Mutahe ni wawe. Akajambo kanyuma kuri Digne Delicia. Wahoze ari umukunzi wawe. Ndabimubwira mu telefone. Nawe ubikora n'umutima mwiza, niwagwara ngo bazo kugwaza, ihibambewe siko bimereye, mu bihe bigoye bama bafatiriwe. Iwawe ndi nk'akana, numva nesa sana, sinshaka ko twovana, my baby. Yeah, 1 2 and boy MC Brizo kwa muhungu wanyu nkuko vyama bani imbere ya kamera kugira ngo tubahe ibintu bishasha. Uno munsi rero reka nse nk'ubabwira ati mwiriwe abasanzwe babangaha i Burundi, abari hakurya y'amazi bivanye naho umwe aherereye, ndababwira ati amahoro y'Imana bane namwe. Uno munsi rero murayibona jewe iyo muye n'umuntu atuje nanje cantuza nkamera nkawe. Turi kumwe nande murabona ngaha ni DJ Oli. Vipi sasa? Salama, ushaka gusara? Oya akora sara dusare nake. Nakurondeye kugira ngo tuvugane abiri atatu kwisanzwe biriko birakuvugwa ko cyane ngaha muri Buja FM. Okay. Ndinga wandos. Yep. Icyambere na mbere congratulations kuri ijya ndirimbo yakoranye na MT number 1. Merci. Mbega iyo wakiriye message kubwira ati big up sana wowe nka DJ Oli uyumva gute? Bintera navuga gute kubandanya le courage de continuer et en plus nkavuga ni okay reka mbandanye muri inzira peut-être ndabiko no kwisononora. Nta wipfuza kuja mu canke gukora bitaryoshe. Anyway, ramutse abakunzi ba Free GTV bari bagukumbura. Ndabaramutse cyane, umuhungu ntashaka ngo umuguma mumbona, barindira ko nsora indirimbo. Sinzi rero, hanyuma ndabaramukije cyane aho muri hose. En plus wavuze ngo mwiriwe, none wagiposta mu gatondo bizogenda gute? Umunsi kungoroba niyo ndagiposting. Okay. Yes, murabona ko turi kumwe na DJ Oli, muramuzi cyane muri za Munyana akana muraye yoyo nta muntu atayizi. Okay. Umuntu ataza akana yobari yobari azi umuziki canke yobari umukunzi w'umuziki. Birashobora gushika basanga nari abone kuri channel yanje canke peut-être ntiyumvirize radio bibaho, ariko mutarabikora bikore sino barashobora gushika ari abatarayibona. Ego. Yes, DJ Oli biravugwa cyane muri Buja Flavor ko wasanzwe uri mu rukundo na Digne Delicia, umukozi wa Isoko TV. Mbari umukozi nyimba CEO sini. Uwo muntu Digne Delicia ni CEO wa Isoko TV. Ego. Ni wawe. Sinkunda kwiyemera niyiwe kuko ni CEO wabyo urumva ya peut-être ico kibazo niwe mwakibaza. Ibintu ibyuma nkabijya wambwira gute ko yeba yabikuye mu gihe tuzi ko umenga bijya ibintu bihagaze mu mahera menshi nkawe nta kintu waratereye nk'umugabo wiwe mwaraheba? Ndumugabo w'umuntu parce que kidi umugabo n'umuntu mubana, so cyo nta mugore canke nta mufasha mfise. Mufasha ugira mugura afise umukunzi? Umusore. Umukunzi uko? Pour le moment ubu ndi single. Uri single kubera? Ndi single. Ariko Digne mu waje ati DJ Oli ni iki kuri wowe? Akubwira ko ari urukundo rwiwe. Ubuheruka kubimubaza cyane. Arabimubaza? Byari. Sindavyibuka gusa babimubaza kandi akavyemera kandi na uravye no ku matati yiwe warakunda kugupostinga cyane. Nivyo ni vyiza ndakubaza uraza umugani bavuga mu Kirundi ngo buraca bugacana yandi. Yego ndawe uko nyene re aho ndakwishu tirero byaraheze n'ibindi bibazo waronse inyishu yabo. Waba muhoye iki DJ Oli? En fait no musi dushobora kuzinduka uku ejo bikamera ukundi umbajije muri uwo mwanya nakwishuye muri uwo mwanya
ntiwakenera kumenya inyishu yejo uzoza umbaze ejo poro mpuma niyo nyishu ndaguhaye bamuhoye mugitangura ikiganiro mwavuze ngo namuhoye bugufi je nabivutse kameramani wawe bamuhoye bugufi akubwira mu kwa nimwe mwabivuze sinzi mugabo baje mbona c'était bon ntaco vyari bitwaye yego baramukunda ariko man umuntu muri en couple none muri en couple bigenze gute umva basi dushaka kumenya ni kiye kintu special kiri special wakuye kuri dinye nakuye kuri dinye namukuyeko ico kibazo cawe kiri ampe ikintu wavuga ati jewe iki kintu narakimwigiye ko narize byinshi kuri Dinye Derisha nibihe bintu woba warize kuri Dinye Derisha byo namwigiye ko c'est secret gusa ico nzi gusa n'umukozi yego yes bakunzi ba Primitive rumba byaramaze guhera bya Dinye na kushize kakaburungu cyane kuri ico kintu ico kintu gishize kakaburungu cyane kumengo ugiye ubisanzwe ange washaka kwinjira nari narakubereye intambanye ubisanzwe sinenda byiteze kubera ko Dinye Derisha we arabigaragaza cyane ko agukunda ni iki kintu witeze mu buzima cyo niteze kuri wewe mu buzima bw'iwawe abayiteze kubona ibintu bishasha kuri we ibi nk'ibiki kubera iki kubera ufite abantu kenshi duharura kuri byiza gusa twiteze bisha wama witeze byiza mugabe ejo ntuzi bizobejo bishobora kuba bibi canke byiza je ufite we ni kubera wabiravye muri sens positive mugabo muri ibintu bibaho cyo kuvuga rero ngo ntuvyi urazi ko ejo wopfa ntabyo witeze niteze niko akatavyishaka gusa byaravugwa cyane ko Dinye yoba ari mu rukundo nawe we kugira ngo ajye hit wewe utigeze umukunda jewe ntamukunze ufite twagiye mu rukundo kugira njye hit jewe we wajye hit mani hit arayifise akana wayiririmbiye wamumenye kubera ko dusohokana ni sure yeah of course sinibaza oya gusa namumenye aranagiye ntangura kumenya ati hari ikiganiro bageze kumukoresha baramubaza ati DJ ori kuri wewe niki avuze ati ijya ni rukundo niwo munsi natangura kumenya niho ngo umugabo wiwe urumva niho natangura kumenya ati Dinye Derisha nuwe reka tubigeze ngaha gusa ikintu kimwe nakubwira iyo ubayeho ifa ufite nukwama witeze ibintu byose n'aba bana mu nzu barahukana so nta mayuri y'inzu n'ibintu bibaho mu buzima ya kandi n'amahoro menshi yego okay nk'umuntu natwe tawe mu MC ari yamuheye Dinye urashaka kubukunda Dinye cyane oya si yo boss ndamukunda tu ndakunda kumukurikirana cyane umuntu anyespira byakoraranye oya reka tuje mu ndirimbo yawe akana mbe MT number 1 byagenze gutegira ngo umuronke mbe nibihe bintu byakugoye kubwira umuronke MT number 1 uvuga gute ubwiwe n'umuntu afite umwanya muto aje ngaha abafise ibikorwa aba yateguye gukora rero byarigoye kumuronka kubera ko yarafise ibikorwa byinshi vyiwe asanzwe akora na music rero je deja yashyize ngaha ku butaka ntari muri porogaramu yo gukorana nawe umva rero kugira indisponibilize uwo mwanya cabaye ikibazo mugabo malgré tout byaragenze neza iyo DJ ori ari muri shooting ya video ikihe kintu yiyubara gukora ibaze nk'ubu muri video yawe harimo umukobwa uza gukenera umukobwa aza kwambara DPS aho uza kwiyubara iki
yambaye des pièces nga c'est simple ibisanzwe yego okay mijya video yawe nayahe nayahe masharge yagutwaye amahera menshi ikibazo kijya kibazo je kumbaza iyo ofete ni giki kintu niba kubwawe ukibarike je nta musi ndakora clip non si c'était bon il mettait muri place ya DJ uri kwibari no kwibari aya je mu bisanzwe kubera ko ntari muri vyo bo dizo basi uhuriye ahantu n'umukobwa wambaye yambaye des pièces ucugiye wo kwibari aho umuhungu ari kunametse kuntu okay tubana ibibazo gikurikira abazi ibibazo nawe nyine adashobora kwishura ubwiwe ikibazo gikurikira navuze nti mbega mujya clip video nizihe charge zagutwaye amahera menshi byose nk'amahera ashaka bo video en général video yose parce que si ibintu byinshi bigenda bikombinana bikompletana urumva video nitwa yantwaye amahera kandi atari make yego makapera mu kujya ndirimbo ya mugi hamwe na hano kwa ndabimenyere deja kunyumba zibazo babyaki bashanje ampe byaminde ukuntu so oya muge last time narayikoze ushaka muge canke okay gusa after aza kumpa aka sabe n'abantu batarayibona bagenda bayiraba parce que muge ni indirimbo ndabivugire nga ni indirimbo itazota uburyohe uno munsi imyaka yose tuzobaho ndabivuze mwogira ngo ni kubera ari je nayiririmbe mugabo bayirabe ndayikunda naho atari je nayiririmbe ya bagende bayirabe ndazi ko umuntu wese aza kwisangamwo nivyo tubaye mu nuko nyene harabo bita inshuti magara abagenzi kumbe bakugenza muri kumwe bakuvuga neza muvanye nibo bagucyoza muri kumwe ngura umuntu mwiza muvanye gato ngura umuntu wimbwa bashaka kukubona we urimva mu bihe byiza bazokoma baza kuko bazi ko we ubahaza nawe ubikora n'umutima mwiza niwagwara ngo bazo kugwaza ihibambewe siko bimereye mu bihe bigoye bama bafatiriwe ihibambewe siko bimereye musangire byiza bibi niwimenye sibo muje zurabigirwa kure ko barashobora kuguhekenya barashobora kujya ugahera bo bakabandanya bameze neza bamerewe fresh ndabibutsa rero kuja kuri DJ Ori ukagira subscribe no kuri Free TV ugakanda ngaho hasi tukabandanya tubaha ibiganiro bimeze neza ibiganiro biryoshe kuraba mbere binatuje nk'ibi byo ngavyi n'ibindi bisara vya Mr koresha umwanya yashanagira mbazi nibuze okay DJ Ori twitege ryari kindi kigogwa kizoza kimeze nka kirenze cyangwa kimeze nka ijya akana bon ni bagire subscribe tuzabona bibaguyemo so ni ndiko ndategura afise ibikorwa muri studio mugabo sindadecide cyane nzotangura gusohora mugabo ni vuba muri no mwaka nyene je hari kibazo cha makita misi yose why Master Music why FIG okay ico kibazo ndashaka nzokikwishuza igikorwa ya niko meze jewe hari ibibazo bimbaye ko ncamugana okay reka ndakwereke trophy but ntisinisovuga ko ariho nasinye parce que urazi ko munyana nayikoreye kwa Koi hari n'izindi nakoreye kwa Provis ya nivyo naragerageje kubisigura kenshi gusa ni studio nziza kandi FIG ni producteur mwiza afise na kazoza rero mugabo son ndashobora guhindura cyangwa gumaje nyene parce que ni muhira Jora sanzo bahehe Jemba mu Kanyosha abigifise quartier zinga quartier
sinzi ko nozi mugana hari izo nzi hariho za Busoro Kajiji hariho Musama hariho Gisyo Karizo Kanyosha Musaga ntiri muri Kanyosha voilà nizo. Wow. Nikihe kibazo wari wifuza ko ndakubaza ntakubajije? Ikibazo canke navyo babibiri byibaza mu cyo byisho. Banze wiyumvire kwanza ivyo utambajije hari kumbaza. Jivyo nawe je nashaka kubaza cyaheze. Gusa hari ibyo watevye ko cyane. Ibisubire ko byadinye. Tebireke ibyo byihotse. Wanumenga nk'umugabo w'umuntu cyangwa nk'umuririmbyi. Nagutumiye nk'umuririmbyi mugabo inyuma yo muririmbyi hari undi muntu canke hari burya nta bindi bihari. Bihari nari wa. Hari ivyo nzi ni. Okay. Oya hari n'ibindi tubirengagije. Iriye. Sinyishi biri ba peut-être que ikiganiro cyari kuca kiba kirekire. But muga en général wabimbagije ndumuntu ashaka fa yo nkoze emission je ntanga navuga gute ntanga conseil canke avis wanje parce que kuba naje mu muziki jewe c'est pas juste kwiryohera mugabo ndagira ni arico nkwe gucontribuer muri société harabavyumva harabareka ni bon mugabo message je nayitanze rero premièrement ndabashimire mwebwe kubona mu mahekano kanya kuba ni benshi bipfuza merci hari abavyifuza kuja kuri TV yanyu mugabo bataronka l'opportunité novuga nti merci hanyuma en général mvuge merci kuri team yanje bava bakagera umuntu wese agira icakoze kugira ngo DJ Ori umusabandanya akora ibikorwa parce que nobona ko ntamba nirorera peut-être que nocika intege ariko ndabashimira abantu bose bagira ico bakoze kugira ngo yaba journaliste yaba abagenzi tout ça n'abandi peut-être que bapushing ibikorwa vyanje parce que umuntu ashize kuri stade abafashije kanini usanga ufise nka contact nk'ijana ugasanga en fait urankoreye ikintu rero ndabashimira en général boss bavuga ngo promo franchement je vraiment ndashima je sais que haba kimwe canke ubusa that's ko peut-être kazogera umunsi nanje ntaronka ibiganiro so byo ndabizi deja rero vraiment ndabishime Paul mu makuko ndabironka hanyuma saba barimbye bagenzanje tukore tugerageze gukora ibihesha icubahiro twebwe nyene no famille yo tuva n'igihugu cyane cyane tuvamo dukeneye kuvuga di n'importe quoi ibintu sinzi kugira ngo turonke visibilité franchement ya des fois muranumva ibiganiro bagenzanje bakora bonne stratégie zabo sindabajija franchement mugabo namwe ngo bambariye amahera menshi peut-être que barayambarira sinzi barayambarira ni bon uri kurabona bayambariye bon ça dépend peut-être que ngira bagura impuzu zabo muri vente aux enchères si vente aux enchères umugurisha ala fixa prix bwa sinzi ko mu Burundi bibaho ntavyo nzi usanga bazigurira online Jos peut-être que murabashikire mu babazi jewe ibyo umuntu avuze jo mfata karibyo muri monde yiwe apana muri monde wanje ivyo rero ni ibintu kubitandukanye so rero ndabankohaje kandi dukora ibi en fait urabona nk'ubu ndiko ndavuga nti hari amajambo que je peux dire uno musi vous allez poster ça bizoguma kuri channel yanyu ejo ndashobora kuronka umwana nkibaruka umwana ni acukura agasanga se wiwe ibintu di n'importe quoi uno musi ndibaza ko peut-être que je vais gagner les views ça fait quoi muri avenir yacu ni hamwe umwana usanga adashobora kwemanga se wiwe urumva ico kintu rero turabe ibyo dukora turabe ibyo tuvuga nico en général navuga akajambo kanyuma kuri Digne Delicia wahoze ari umukunzi wawe ndabimubwira mu telefone imubwire ngarakunda kudukurikirana essentiel nuko message ishikano ndaza kumubwira ko mukunda yes wakuze wa Free TV ntashobora kukwemera kubera nawe ushaka na message ndayitanga
Yitange nta kibazo. ntavyo uramubwira no kumukunda Ndamukunda. ntavyo uramubwira bivuge basa kumva sinoja ngango nsigure uko niyumva imbere yawe simbitahura ntaco noba mfise ngo nkwime kuko umutima wanje ni ukontrola baby mwiza wanje no kuvugiye no hungabana baby mwiza wanje no kumvugiye no hungabana iwawe ndi nk'akana numva nesa sana sinshaka ko twopfana my baby nibutse kunkunda baby ndaririmba Kuba arambabaje dinye Derisha. Bakunzi ba Free TV kora subscribe. Yari MC Brizo kuri microphone behind camera. Bamwita Mr. Koresha umwanya. Ciao ciao.